BIGFIZZO usanzwe mukorana umwuga umwe musanzwe mukorana imiziki itandukanye yaremeje avuga ko afise collabo na Sadbi. Collabo irahari je kwanza ndashaka kubwira abantu ko nigeze nsaba collabo mu the very big artist in East Africa. Yeah. East Africa afise collabo zikomeye ariko ndazi ko atowatinyisha kuko mwarakiri ba Diamond ba Kamiliyoni kuba tuzoza muri rya show kwanza niwe nyine yabishase. Hello nshuti bakunzi ba Isanamu Media. Nko mumenyereye iminsi yose kuri microphone ya mbere ni nshuti ya bose the MOS man of strategies. Kuri microphone ya kabiri twagiriwe ibakwe for the first time. Ndabisubiyemo kandi for the first time. Umuririmbyi urangiranwa ni Sadbi Satellite, the president of Ghetto, the emperor of an empire. Yaduhayiteka kwicarana natwe. Turakora mu kugisa. Mahoro cyane bro. Urawe ikaze cyane mu bwami bwa Isanamu Media. Thank you so much. Nshuti ya bose. Ndaryohewe cyane kuba washoboye kwitabira ubutumire bwanje ukavuga ati reka nshire ibintu byose ku ruhande mbanze ndagumwanya. Easy. Imana igwezagire. Amen. Taza tuzi Sadbi ni umuntu azi kuririmba cyane. Akunda kuririmba biri mu maraso. Ariko ifoke uyongoza gato abantu ubakire neza mu bwami bwa Isanamu Media. Nkuko biri mu mwuga wanje. Bo kazi ka misi yose. Yeah. Ken. Vyarangiye nitukiri kumwe ibyo nibyo nibonera padiri aravyemeshe yuko bose bompi bagiye kubana mu mahirwe no mu magogwa niyigiza sizira niyigiza ma nakabayi namusanze kuri musiyoni kuri mise yunamye yaga agiye kwambikwa impeta na wa muntu yiwe yaga. Thank you bro. Kagiye gato ikiba concert ni iteka ndasanzwe gukubwira kandi mugambi bwa Isanamu Media. Murakoze cyane. Akajambo kamwe ku bantu babona no mwuga wacu nk'umuririmbyi na media. Isano biba bifitani. Yeah, isano hanini ni isano ya media bifitani n'umuririmbyi. Media ni intermediaire, ni umuhuza umuririmbyi n'umufana. Mu gihe uyo muhuza ahagaze neza, umuririmbyi akaba ahagaze neza, nta kibuza yuko income ziza ahantu hose ndetse zikanashikira no ku mufana kuko kenshi zisohoka ku mufana zikagaruka ku mufana. Income ni kuvuga inyungu. Tusanzwe tuzi abaririmbyi kenshi baridogera media tukidogera abaririmbyi. Dushaka gato icigo ko Sadbi no mu maririmbyi bakunze gusohoka. Muriga cyane muraguzana ubumenyi kenshi. Cyaka kumenya impamvu abaririmbyi bidogera media kidogera abaririmbyi. Abaririmbyi abahe? Abaririmbyi muri rusange. Boss. Yego. Boss. No, si boss ndikomfatira muri rusange. Ko ugiye kuraba kenshi surtout aba journaliste. Turavuga ati sinzi nk'abandi je sinidogera mu journaliste abari mu kazi kiwe yandondeye ndaraba ati potentiel yiwe ni yihe ndetse ko mu minsi heze hari ukuntu nyene bitari bwagende neza twaratanga ibiganiro byinshi ariko bishika ahantu abantu babihinduramo amatitre babi ibintu bibi gushamirana agaciro kaca karaja muri questions. Iyo valeur yavuye hano yari iri kamanuka cyane ngene suruka yiduza. Urabona ko hari ikintu cyahindutse muri iyo myaka iheze n'ubu beef things negative zari nyinshi cyane kurusha positive. Abantu hakuvuga kazi kacu wasanga bariko bavuga ibibi gusa. Il y a au moins innovation gato kuri media. Mugiye marazo bashasha abantu bashasha bakiza baza barabira ku bakuru amakosa bakoze bateza guhindura. Turabona ihinduka. Imana ishimwe nivyo gushimira nivyo gukeza cyane umuntu wese afishira ishaka ryo guteza umuziki imbere. Na Sadbi nawe ni numwe mu bantu baduhamagariye cyane gukoresha imbuga gukoresha ibintu biteza imbere umuziki w'u Burundi. Ugiye kuraba umuziki wa kera muri za 2010 warakoze urakora uragwanya cyane abantu batwinjirana mwarakoze cyane
mu nyuma haza ingorane hagati mu za 2015 muziki urasubira kandi uramanuka no munsi muziki uraduga nshaka kumenya interval yo muri 2010 maka muri 2023 uno munsi ukuntu Sadbi ayitwaramo n'ukuntu ayibona. Imyaka ni myinshi hagati ya 2023 na 2010 na 2023 ni imyaka 13 nk'umuntu ari autodidact kandi yahawe ubwenge uragenda ugira update ni kuvuga ugenda wunguka bishasha ubona iti bikoguko ivyo nakoze 2010 byari bimeze uko ivyo nteza gukora 2013 bimeze uko neza kuvanga uno musi ari abantu bagikunda bya 2010 uraba abantu bagikunda bya 1980 nkuko ndakugwa example ari abantu batwumviriza twega ariko bumvise abacancu peshe mubizi muziki yakera muzo batumva basadbi kugeza uno mwanya muri iki gihugu ariko sinibaza ko hariyo abantu bo batazi Sadbi muri bo barahura na Sadbi kuko Sadbi is a virus name cyane kandi rizwi cyane it's a hit name like ariko sikuba ngo munashaka ari abantu batiyenteresa gose kirese ndamukubitiye turirimbo twanje nkunda kunyegurura rimwe na rimwe za modokari shari nkuru kuri ni nazo zatumye tukumenya nashaka rero kumenya kuvyereki urabona ko utigeze uceki na nege wacigitse 2015 ibintu vyabaye Sadbi yaciye ava mu gihugu yigira mu Rwanda ariko wagarutse ufise izindi mbaraga stay n'ubwo ariko ugiye kuraba new generation baraza umwaka umwe tukamubura imyaka ibiri tukamubura ku maintaininga kuri Sadbi bivuziki niye manuruha kuri abana bariko barakora music muri Kenya systems international system ni ukugira guha buri muntu wese ikibanza and they make things easy bituma bafasita ibintu gufasita ibintu ngovuga ko hit kuyifata no musi biroroshe kwa hari imbuga hari iki and musicians ntago bacikikoroga ngo baririmbe cyane ngo bandike kuko ari byo bigezweho ibyo rero babihawe na music industry ingene igira ifunctiona iyindi ntumbero atari bitavuye byavuye abantu batwara music industry kwisi okay muri no myaka reka tubigenze uko ibigezweho tubigira ibitagezweho tubigira igisi kuba ngo ko ari shwa y'abafana cyangwa y'abantu cyo bashatse cyo gituma urumusabo no beshi bidoga ko muziki wo kwisi utagifisa kanove ni system yabaye industrialise mu gihe rero ubushobora gukubita umuziki gukora umuziki wawo ndi wakanovera w'abantu bose bakunda utegeza kugucugumaho ni ari nawo dukora ngo usanga ibanga ari iryo nyene gukora umuziki mwiza umwimerera usanzwe utanga credit cyane kuri kumuririmbyi D1 kenshi cyane uravuga izina D1 akora umuziki uryoshe akora umuziki uri ku gwego nk'ugwa ba Sadbi apana ku gwego nk'ugwa ba Sadbi ariko ijya muziki dapfa ugiye kuraba hariho abaririmbyi basonzwe bakora iyo muziki ariko nabone batakaye tukababura ni bake gose ni bake Sadbi urabona ko iterambere ryabaye iterambere no munsi ufise agence yawe ikora ibintu byo kudandaza amatike y'indege wanashima twabonye dernier manga wavuze ko ugiye kuzura fasha kurondera ama visa mu muziki wabanje kwanza ugushira ku ruhande uvuga ati sinshobora gukora umuziki wenyene aho kera abantu mu mitwe bari bafise kwibona kuvuga ati jinde muri na kindi kintu nokora ariko Sadbi yaruguriye agence idea ya agence yaje gute bifasha iki nk'umuririmbyi mukurondera nyene ikintu ubona ko cinjiza turi mu gihugu gishaka kuba kiri empty n'abantu benshi bavuga ko akazi kadahari empty gute arashaka opportunity nyinshi arashaka ibintu byinshi abantu batarakora araka vide runaka sasa mukurondera akazi abarundi benshi barondera bijya bintu byinjiza abandi bakoze innovation ntayo Muze amatike y'indege is so different. Nuko nabantu bari biteze. Usize ko abonye ngenda yogurura too much companies bachigurura ni artists. Nivyo ragira change yako by the mentality yacu. Niko tumeze cyane kike kintu cyakozwe cyabaye resite twese tugende hanya ngo usanga hamwe hasigaye vide rero kugura company yo kugurisha amatike y'indege yabaye muri shwa imwe muri nyinshi
ariko akaba ari intanga kuko umuntu aba afite imigambi myinshi umugabo. Idea yavuye tutagucirira. Idea igihe abantu bavugaho Satubi yabuze tike y'indege yo kujyana si and ati okay ndagurisha rero amatike. Bisigura ko umufungo wose uri muri irya company no Satubi. Mfise share. Okay. Kuko by open mfise share. Okay. Si gice canje. Tukaba dusharinga n'ubundi muntu. Narigeze kubona ba Lolilo ba Wiz Design baje kugutemberera ba December so and so benshi uvuga ko bikunze uteye imbere uzoha akazi umuririmbyi aza kugira promotion brand ambassador wa company yawe. Umugambi uracyariho umwe cyanye nibiraja mu kuri ya company ndi brand ambassador wayo ariko ishobora kuzana yindi nyagira umuntu ayimenya ariko ikavuga ati abimenya ko ari yanje ariko ikaba igira ni kuko mfise n'ubundi business abantu benshi batazi ko ari zanje ariko ngo dusanga zira fonctiona abantu batabizi ndashaka kumuzana akamushiraho akaba kamamaza singo ngo bamenye ngo ni Satubi cyangwa ni yande. Twizeye ko abadirivyi bakicaruka bazoronka iyo opportunity. Of course. Showbiz kuri Satubi isiguye iki? Show business ni ukwagura imbibe na audience izina swat social media zawe niko ndavyumva. Nacho vyica ku muririmbyi kuko hariho bivana no ngene bikoze. Okay. Ubikoze mu nzira yunguka yinjiza gufata kuko uno munsi abantu dukunda ibintu vyica like negative. Yeah, negative. Kuko ugize negativity abantu baragufollowinga cyane. Eski nk'umuririmbyi ufise mu burambe uzi ibintu byinshi negativity irafise ico yinjiza ku society. Of course ariko muri byose tuza kudoza. For doze. Ko ari negatives zimwe za show business zatwaye abantu mu mpimba. Yeah, ego. And zirica career zabo. You see? Urumva no kubalancing abantu dukoresha social media mwumve ko ibintu byose ni mu mutwe. No kunywa amazi balance. Kunywa amazi balance. No gufungura ura balance. Okay, ya nturenze. Okay. Tugende gato kuri label ya Empire Avenue. Empire Avenue igitangura yaje ifise umuvuduko uteye ubwoba. Igera kugwego uvuga ati wow mu Burundi tuko turaronga ama label. Ni giki caje guca intege Satubi kuko twabonye bamwe baravuyeyo which is not bad, it's okay. Ariko turabona binjira. Ni giki cabaye hagati eske hari abo kwinjira habuziki. Yeah, mu gihe music itara business neza na neza byangu mpamagara umuririmbyi anyinjirize biracagoye somehow navuze ati reka mfashe. Kuko ni byabaye muri label n'abantu ntacyo binjiza bacabongerera rako baragenda bamwe kwese afata inzira nziwe yamaze kuronga ya fame. Okay. Urumva niraba music industry nibarira commercial umunsi byabaye commercial nzokwita ngo navuga ati okay jewe ndahagaritse gato ndikashira ingufu kuri nuko waske nza kuronka amafaranga because I'm a businessman. Iyo ntaronse amafaranga please now kese ndagufashije. Urumva ikibazo cha Empire Avenue tubanze tuciyoze maka Sadaronse umufungo. Jewe ndongo umuntu kabisa nyingiriza inoti ndazibone kabisa sino ndashaka kumwinjiza mu gumufasha. Janzo tuzi Satubi nimwe mu mazina namwe mu mazina tuzi ko yinjiza amafaranga. Tuzi ko uzi kurondera ama platforms urabwa cyane ufise fan base komeye. Umuririmbyi kuvuga ko adashobora kwinjiza amafaranga na platform ufise urashobora kutubwira how is that possible? Bo social income yanje nigenda easy but I'm an artist abeshejweho n'umwuga wiwe. Nje abantu bari biteze kuvuga ati afashije kanaka arashobora kuma platform nawe n'abandi nabafashije. Nicyo buza ko n'abandi bafashe. Nice ariko aragaragara cyane mu mbuga mu minsi ibiri heze ku mbuga ariko aragaragara ariko abantu baguma bidoga. Why
Benesta ariko aragaragara muri music twitega iki urashobora gutanga umuti for the first time kuri Sana Media kubera yuko Empire ya Avenue ifise manager cyo kibazo manager yo cyishura manager can't be uriko rakurikirana ikiganiro cacu manager ndizeye ko umunsi zo kurondera muzoduha umwanya 2022 avant ko tujya mu 2023 mu December gutyo warigeze gupostinga cover ivuga ko ugiye kugira tour muri Europe tushaka kumenya projet yahereye hehe nitwize tumenya ni na suite yigeze iba cyangwa kumenya ukuri rero kuri projet uko yimeze we are humans okay turarondera ikintu sometime tukakibona ikindi gihe tukakibura okay niko tumeze niko twareme ibintu ni bibiri kumwa cyane gusuka kuvuga cyane guhora gutambuka guhagara byose ni bibiri rero mu gihe ibintu bimeze uko utegeza kuri kwitega done zose ziza kugushikira zivuye ku kintu wapanze swatara umugambi swatara icyo cyose wifuza gushikako rero birashobora mu gihe upanze umugambi ashobora kuba inyishu zibiri swat byakunze swat ni byakunze side yanje about European tour ni byiza je mbavuga ati ni byiza gukora ikintu ukagira receipt 100% canke basi no twombi ha gukora ikintu 100% ukabura esheke ukagira esheke kiba giteye amakinga cyane gose nico gituma usanga ibintu bimwe biba cancelled ibintu bindi bikaba uko swat bikaba neza bigakomeza rero je kuri side yanje twashimye neza kuvuga ati ikintu mu gihe kitaragenda mu nzira yo reka tukireke twari twiteze Yisabiye ukuntu yabisharinze avuga ati ko azogenda ariko agasaba basinye imbabazi ku bafana okay impamvu bitabaye nuko twitege maybe next year icyo nturakivuga kuko n'umwaka nturahera murashobora kugira tuba still kuko ni wigeze uvuga ngo nijyari cyane gose muri mu mezi aheze ntibeshe le 23 juin niho waronka invitation yo kujya guperforminga kuri Dubai muri show ya le 1er juillet ukironka message bavyakiriye kuko bari ubwa mbere usohotse urenga East Africa kujya guperforminga ukironka message iyo invitation wayakiriye gute abantu bazi gute yuko yari ubwa mbere ngi Dubai apana Dubai guperforming okay gukora akazi okay so bo igikorwa kirimo aba press abami b'ibihugu by'abarabu abakonsula bande ukahagarara imbere ukaririmba iyo ni honneur cyane gose ni ikintu kidapfa kuronka umuntu ari we wese urumva ryari iteka navuze nti okay ndaza guperforming imbere ya konsula w'i Burundi ariya performing imbere y'abatumire bavuye mu mihinga itandukanye bubaha kandi bakunda imico n'imigenzo y'ikirundi bazoba bahishikiye cyangwa bazoba baronkejwe ubutumwa navuze ati wow ije ni ufite ije ni receipt yatari nagize navuga ati za grand coup cyane gose kuko ntanaguciriyemo narabonye n'ukuntu bakwakiriye nk'umuntu witeka ko turamaze kubona benshi bagenda je sinshobora guca ku ruhande gauche à droite bakwakiriye nk'umuntu akomeye biragoye ko ukirese ufise loi impoza azatpi ko je sose hazavuga ati ndasohoka eske iki kirahari nuko bimeze gute okay ntagihaba ntake ko mushaka ya grand coup ibintu bije gende mu nzira zo urumva nyama modoka sinzi ko wabonye muri base G-Wagon 500 bro ni modoka umwami wa Emirates agenderamo really wow twagwana nyeneyo mugenzi wanje yitwa Happy boss Happy bose baramuzi ari Dubai shout out to you my brother imani muhenza ngire gose n'abandi benshi wanzanye yo boss Kevin ari we
manager wanje hariya anzanyeyo akabayo na nubundi hari umwarabu nabonye agukunda cyane it's a big very nice guy it's very nice guy ujya mu yari yambaye uyaje kuri stage ujya no mu Sri Lanka ujya urakurikirana arazi indirimbo nyinshi avuga ati I know you from Sri Lanka cyane can you give me the place to say something about you because you're a big artist I know you okay raza bize good artist biraryohanye experience yari imeze neza ugiye kubiraba urabona ko Sadbi ya performance nkuko tubimenyereye nta gihababu nta kiniki byari bimaze gushika bagakurondera umwe mu mashow yo hanze ukavuga ati iyi show ko aya mafaranga mutayamaye cyangwa ibintu mutabimaye sishobora kugenda atari ibanga ni show nkahehe bamaze kurondera rimwe na rimwe rege twanafa uko bazonyaki nzokwakigwa gute chaque détail compte icyo kintu kiragora cyane abantu bategura ama event ariko ugasanga Harmonize cyangwa undi muri ibyo hanze bakamuha agaciro bana details zose why not rero ibyo birabagora cyane ugasanga amahera byakunze yuko amahera bayatanga ariko details zagiye zibananira gukurikirana umuririmbyi atari ibanga ni ibihe bihugu bimaze kurondoka ukavuga ati I'm not ready. We're doing business mu gihe uri muri business ategeza kuba amabanga y'akazi urumva nitwemere kubimenya kuko ni haragira inyuma gato imbere gato mu kwezi k'umunani itariki 31 niho Sadbi yaronka visa hasigaye nk'amasaha angaye ushobora gutravelinga visa yo kuja Sweden ndashaka kumenya visa vyari bigoranye kugira urungi mu mwanya wa nyuma na depoje inyuma kuko arifisa akazi kenshi katumye nyene ya European ndateba cyo gituma nakenda ironka mu mwanya vyari gushika ntugende canke ukayibura cyari bisanzwe ndiko nshaka kubaza ku bantu baguhamagaye payment kwa nubona ko vyari nta kibazo byari gutera nta kibazo na kimwe urashize Sweden naho wone twarabonye barakwakiranye iteka urabona no muri concert wagize ari umukobwa yaravuye kure barabisiguye ko yavuye kure aza kuraba Sadbi cyo kumenya experience yo muri concert ko yari festival sizijya concert dusanzwe tuzi bagenda mugagira like something simple nshaka kumenya experience yari imeze gute guperforminga muri festival ikomeye nkiri bro Ndumuririmvyi wa mbere yavuye ngagenda muri Europe aririmba muri stage nkiriya ni ibintu muri abaririmbyi bari profane muziki yacu yari reve yanje Ndumuririmvyi wa mbere yagiye hanze ahurirayo na Harmonize Yemyalade n'abandi ibyo ni iteka ridasanzwe yari goal it's a goal everyone must to know and to appreciate and to respect so sorry so no kuvuga ya perfection nakubwira gusohoka hanze eske ndagiye gute grand coup ni ngoma nsubiramo nibijya nyene rero I was happy kubera narashikanye indoto ndashaka ibintu byanje bigenda uko bikasha bigenda uko imagine uyumva gute uteza kuryoherwa ibintu bibiri vyakunyuzuye nko umuntu uvuga ati je muri iyi stage nayo narimenyereye stage yari nkizi nyene ziwacu na kintu cyakunyuzuye muri Sweden sound ya stage ama Sweden nuko ari igihugu c'ibiti nabone umengo ni ishamba gusa for sure umengo ni ishamba gusa Kumaze kugenda Dubai ugashigenda Sweden there is somehow ibintu bitandukanye Sweden ni sweetness ariko Dubai ni igihugu cy'ama breeding byose business byose urumva kindi abajya barabuni atari bafise amafaranga abarundi muri Sweden wabonye barakwakiriye gute abarundi muri Sweden abantu baravuye ahantu batembera amasaha indwi mu rugendo akaza kuri show that's true love birakaza barakumva bafite urukundo babanyeretse abantu bamwe ko abantu bivugwa yuko bahajya nuzenye Gothenburg batigeze baje ariko ari nabandi bari Stockholm bavuga ati ingo ino Stockholm I think next year the show can Stockholm musa niyo ni exclusive aduhaye ko ashobora kugenda imana ibije imbere ukigenda kuri airport sinagize bakujya kwashika
ariko twarabonye warijanye as an artist cyakumenya kubera iki utashoboye ku manager yaba manager cyangwa staff cyangwa aba dancers ibintu like ukagenda nk'umuntu akomeye. Kwanza abanyafrika ijya visa kugira ngo tuyironke n'ikibazo mwene. Okay. Kuna visa z'abantu batandatu usikiye cemeza hari ibindi bintu bisabwa byinshi. Biragoye cyane gutwara abantu nk'abo. Mu gihugu nk'icyo Burundi any support na wasohotse igihugu na gwandiko naki wagiye guserukira igihugu byitwa ko wagiye gusa guserukira igihugu ariko igihugu ni cyagutumye. Sabi niwe muririmbyi aronka ibakwe kenshi akaja mu competition akomeye za Afrima uramaze kuba nominated nani Kora Award amaze kuba nominated twizere ko at the point ushobora kuba nominated kandi visa itazogorana. We don't know ntabyo tuzi ntazi ingene ibintu byejo bizogenda. Nari maze kugira ikize kwera umaze gusohoka Dubai umaze gusohoka Europe ndashaka kuronga ntuze ya America urumva. Okay. Ni continent zibiri zitandukanye ndetse ukuntu bakora gutandukanye. Okay. Igaruka rya Sadbi avuye muri Sweden twari twiteze ko Sadbi azogira amateka tuje kugutora imbere ko nza kugaruka ryawe BIGFIZZO yaranditse kuri status ye aravuga ati Sadbi ariko arakora amateka kweki mutamubona nanje ndazi Sadbi nta mukino muto kuri Sadbi wigera ubaho kirazira umukino wose kuri Sadbi ni final ni kubera iki Sadbi igaruka yiwe ryabaye silently twari kuza tukaguha amashugwe yawe papa. BIGFIZZO yanditse biratandukanye n'ivyo nje nabona. Okay. Nabona imboga zose everyone babivuga kabisa sinovuga ngo nabantu ntibavya abantu benshi cyane baravyitaye kuko imbuga zanje zirakurikiranwa zonyene ku buryo babuja FM n'abandi benshi bagiye baravyandika aho nyene gato je kumenya rero igaruka ryawe ryabaye silently bro twari twiteze hasi ko uzoduhamagara tumenye what happened there. Ni kujya byagenze kuri strategies nje ndakuzi ndazi ko kazi utizo kuba wabipanze ukavuga ati jiwe nuko kwe kutadupangiye kuduha naje kujya kuriya nyene twizere basi ko ni wasubira kandi kuronka iyo ni wasubira kandi gusohoka uzodutumira utubwire experience yari imeze neza muri Sweden performing very imeze neza muri Sweden nshaka kumenya rero muri backstage nabandi baririmbyi bagenzi conversations ikintu wize cyane twavuga icyongereza. Okay. Haheze nk'amezi nk'atandatu icyongereza cyari futi ariko nagiye hariya mfise capacity runaka twari twaravuganye boss uretse Harmonize imyerade gusa niwe tutabashije kubonana ariko Harmonize with King Sats are you okay abana dutwike birabe ibintu fresh so some Nigerian artists batandukanye bari baje akote bose twaragize icyo tuyaga turayishanje amanimero tura following na on Instagram gutyo backstage ba iyinyungu kurusha ndetse event why not cyane gose ni ibintu byiteka by the way ku muntu wese ariko araraba ikiganiro arakwiye kwishimira iterambere rya Sadbi ariko no mwanya wo kwishimira iterambere rya ariko tugiye kuraba inyuma mu myaka nk'ibiri heze ari ijambo yigeze kwandika kuvuga ati nina kwiza 40 music bye bye nzobiraba ifo kubihindura pana kubiraba izo ifo ko biva ko niwo mwanya wo kwigina iterambere rya Sadbi nzobiraba kuko ndumuririmvyi artist akunda umwuga wiwe ariko ari gihe umuntu ahura n'ibibazo runaka gashoboka ati ikintu why no ntiyogira ahantu nkavuga ati okay ndakeneye nanje iherezo ryiza tusa urariyumvira byinshi umuntu n'upanga ejo hiwe tusa rero muri mu ntumbero yo gupanga ejo hanje nifuza ko abatandukanye somehow inshallah
yeah. Inshallah hamwe vyoshika ugahagarika music niki kintu ukora creating other business I have deficits in the business zanje zinyingiriza kabisa. Kuri zino microphone nyene za Isana Media Big Farias usanzwe mukorana umwuga umwe musanzwe mukorana imiziki itandukanye yaremeje avuga ko afise collabo na Sadbi. Collabo irahari je kwanza ndashaka kubwira abantu ko ntigeze nsaba collabo umuntu. Okay. Icya kabiri ndashaka mbwira intanduruko y'ijya collabo ari uko twahuye muri show iraho yari December umwaka uheze kuri stade. Okay, yeah. Turavuga tuti dukora ikintu amemta. Rero nkuko yabivuze umwanya n'umwanya kirashobora gusohoka. Nura recordinga change idea. Je oya na kimwe kirakogwa. Okay, for the first time Sadbi aduhaye umuco kuri collabo izokorwa na Big Farias irahari mu mutwe ariko ntirashobora kuja muri studio. Izoba ihari igihe yaheze tuyitege ico kibazo ndose kandi ukibaza narungitswe no mu umwe mu bafana bawe asanzwe akora n'umwuga wa journalism ambaza ambwiye ati umbarize kino kibazo ntugende utakibajije kubera iki indirimbo ya Farias na Sadbi twa Latifa itigeze isohoka. By the way ayigeze nayihari nanje nayonzi ariko yambwinda mubarize ikibazo ciwe nandi nagishikanye ngira yayumvise mu ndoto wayumvise mu ndoto. Okay, ikibazo gikurikira itariki 30 hamwe n'itariki imwe mugiye guhurira mu gitaramo kimwe na The Band. Urabona ko ari umuririmbyi akomeye cyane yakoze imyaka myinshi twakoze jewe nakuze ndamwumva personally. Ni ikihe kintu wowe na mugenzi wa Farias na Lino G mugiye kudeliveringa ku barundi ku buryo dusanzwe tuzi ko mudata hasi cyangwa kumenya ikintu kiri new like kizotuma The Band avuga ati nahuye n'abantu turabanyamwuga yaba Farias my brother n'umunyamwuga yaba Jendo umunyamwuga yaba Lino G narabo umunyamwuga bya cyane ariko arabikunda kandi afise ejo heza. And I think azokura ko experience runaka ariko afise icyo yerekana nawe kinini cyo gira icyo gikoze. So nibaza yuko tubifata nk'akazi ka misi yose twamadukora andiho uvuze byo The Band big artist in East Africa. East Africa afise collabo zikomeye ariko ndazi ko atobatinyisha kuko mwarakiri ba Diamond ba Chameleone kuba tuzoza muri rya show kwanza niwe nyine yabishatse. Okay, of course. How? Of course The Band when wow, okay. Yeah. I was a TJ. I want to be with abartiste bakuru. Kundi umuntu mukuru. Kandi kugira ngo ube mukuru tegeza gukinira mu kibuga cy'abakuru. Rero umukuru umuziki w'u Rwanda yaje ngaho gukinira mu kibuga cy'abakuru umuziki w'u Burundi. Kandi receipt ni 100%. Niwuse yuko ari igitaramo kishobora kuzosumba ibindi biteramo by'abanyarwanda bose bakoze ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kubera yuko yiyumviriye neza kandi afise experience ari mature mu mutwe. Twitege ko hariyo at least a project between Sadbi na The Band. Yeah. Nayihari. The Band nimba uriko urakurikira kiro kiganiro cyangwa ukazokibona turagusavye nk'abana b'igihugu kuzohorondera Sadbi mukore collabo kuko izoba ifrapa. Uravye big artists in Burundi na big artists in Rwanda ntibiraba. Big artists in Burundi. Artists bakuru. Ntibiraba. Medi featuring Sadbi sharaba. Definitely. Kari kanti yemu turabantu turi machine. Big Fizzo yavuze ati turabakingi turabami murabami fusho mu gihugu cyane. Murabami. Twitege ko azoba performance ya Wezere kuri stage. Ni cyo tubuza mu gihe respect Big Fizzo as my brother. Yeah. Ari indirimbo twakoranye ni ikihe kintu cyo buza yuko tuyiririmbana. Ngira ko nshiramo akandi kabazo kuri Lino G. Lino G sinzi ko aravye ikiganiro twakoranye is your best fan. He is your best fan. He is your best fan. Mvuze ko ari best fan. Ngira ndabikumvisha ko ari best fan wawe. Sinzi ko aravye ikiganiro. Ariko ngira ndabikumvisha for real. Kuko umuntu
ugiye kuraba ko yakwishimiye ko wamwemereye collabo uramubona n'umuntu ari umufana wawe canke yaragukurikirana uramubona kundirimbira ino ndirimbo abasutwa ezama bla 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 yabara ingene bicamo ijyane no bakama bagucokoye ngo we umeze gute kugira ukunda umuntu nkanje idea yo kuvuga ati ngiye gufasha Lino G ndamuwe collabo yavuye it's too hard to get Sadbe's Collabo. It's too hard. Ariko hari impamvu tugiye gukorana na Lino. Atari banga impamvu twimenya. Hari impamvu tu. Kwanza ngiye Lino G post ya mbere I'm posting kuri Instagram story yiwe yari nka 2019. Nagiye kubiraba bahe mu star. Nuvuga he supported my work. Yeah. Till so long. Kuba cyenda. Why not supporting me supporting? Kandi ugiye kuraba uri mu bantu batatu bambere batumye tumenya legend. Yes, naramu posting even madam. Yeah, dramatic. Yes, no, abaririmbyi benshi bapostinga ariko kuri legend yarazanye impact. Indirimbo ikomeye ndayibona. Yeah. Ngayashare but uza kantu gato to support kugira ngo ikintu kigende turonke kuko dukeneye muziki nturamba ntugumaho. Yeah. Hits nigumaho no kuvuga ko ushaka gukora ingoma kagira umwaka hateza kuza yindi muziki myiza tuza kuba productive. The producer rero iyo hari muziki myinshi myiza kandi gize shows ziraba industry kaba march. Yeah. Sadbi arahaye collabo legend Lino G. BIGFIZZO arahaye collabo Monia Fleur. Harabaye amajambo ngaha hagati polemique uvuga ati ni kweri ki aba legend bariko barashaka gukwega abana. Tubareke. Personally ni vyiza. Nashatse twobareka kuko twe twarubase izina. Yeah. Ahubwo dushaka guha kwa abandi cyane gose. Kandi ni ikintu gikwiye gushimwa no wari wese. Abavuga uko ni babandi usanga nyene turi muri industry n'abapromota kwera uborotse gati none uyu byagenze gute kugira ngo abantu bamutrustinge baje kuri page yiwe ibintu bitangaje. Indirimbo ya Monia shasho rayizi Muburundi hayi nayumvise ndi Dubai uyikuye because twari kumwe Dubai Monia niwe kumvishije last time tachiri gutwaye uducisha refre yayo Muburundi hayi jaha ko nago konyene akajambo kan kuri bashiki bacu siritu kuri Monia ariko arakora cyane Monia agire courage ari gukora no kuba mu maboko meza y'abantu bazi ivyo barimo just arashaka kuba yarose truth somehow ayikoreshe neza cyane gose akajambo kanyuma courage kuri Monia akajambo kanyuma kagasunika rogi twitege iki mu mpera z'umwaka as Sadbi na kintu cyatari novuga ariko ngize ngo ndagize decide nkome abantu ngaha byo bishabira birateba ariko bigashika ariko dufite imipango yuko next year izoba fire kurusha ariko this year ngo masore indirimbo ya shaka kuba nyuma muri no mwaka bivana na mood yanjye zo bafise because ndi based cyane muri business kandi irafata uburyo byinshi urumva I need to focus gato kuri business but ndabasige birateba you can enjoy it till next year and I will be back on you. Twitege ko iduzana n'amasanamu atari banga video lyrics birateba n'indirimbo z'ubu zitakigenda zitafise video ni cyashangira ndakubaze indirimbo zose ukorekwa amiri zitezo gufrapa banashizemo content banashizemo ibintu umuntu wese akeneye kumva sikuvuga ngo bishobora bisaba ko gramashusho kugira ngo bimu convince ngo akundi indirimbo birateba n'indirimbo itiza kuyumva gusa naho yo bari audio ngasora video lyrics ndashaka guha example video lyrics ya beautiful niyo ndirimbo ya mbere video lyrics ni si clip ariko ni video lyrics
je n'ubu ndayiharura ko ari indirimbo ya ariyo ndirimbo ya mbere ifite viewers in this country je niko ndabiharura okay hama uca ufata nka imodokari nduri imodokari ni script nkayo umuntu ku mugongo ndi ku kamoto birarangiye costs ni 500 à 700 000 francs cost iri hasi cyane ariko mba nishimiye audio kubera iki utubinvestisamo ko ni indirimbo ni perte y'amafaranga ni perte y'amafaranga because ikintu cyiza kiba cyakozwe iba isifiye gusa ushaka gusa umuziki ni audio ndasubiye kandi nkabivuga umuziki ni audio umuziki audio nziza ni nkuko mvuze audio mbi ukagenda gukora video ntacyo kumanya okay yari iteka ryo kubana na Sadbi umuririmbyi w'umurundi for the first time kuri kamera za Isanamu Media tugushimire cyane ku mwanya wa Dwight Sadbi akajambo murakoze cyane inshuti ya boss mane gweza gira cyane boss sana yaga